Matayo 26 kuva ku murongo wa 30. Turaza gusoma gushika ku murongo wa 56. Matayo 26 kuva ku murongo wa 30 gushika ku murongo wa 50. Ico tugiye gusangira uno munsi ni inyifato mu bihe bitoroshe. Inyifato babivuze wariko ararongora kare ati vyose bihagarara kukungene wifata. Yasa n'uriko arategura ivyo tuganira inyifato mu bihe bitoroshe. Badusomere kuva ku 30 gushika ku 32. Bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Baragenda baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese muri iri joro ivyanje bihava bibatsitaza. Muri ino joro hari bibatsitaza. Kuko handitswe ngo nzokubita umwungeri intama z'umukuku zisanzare. Ariko ninamara kuzugwa nzobitangira imbere kujigariraye. 30 bandanya gushika ku 35. Maze Petero aramwishura ati, ivyawe naho bizonsitaza. Reka ivyawe ntibishobora kunsitaza. Jeho naho bizonsitaza. Ivyanje naho vyotsitaza bose, jeho naho vyonsitaza. Ivyawe naho vyotsitaza abandi bose, jewe ntibishobora kunsitaza. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri Petero, yuko iri joro inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu. Ibi bihe vyari bihe bitoroshe. Ibi bihe vyari bihe kuri Kristo Yesu yariko yegereza icatumye aza kwisi. Cari igihe kitoroshe kuri we, ariko kandi cari igihe aho yiteze kurengana ico gihe kugira abone wewe nanje isi yose dukizwa. Cari igihe kitoroshe kuri we, ariko ni kwari kuri we gusa, nabo bari kumwe n'abamwizeye n'abagendana nawe ntivyari ibihe vyoroshe. Tubona ku murongo wa 30 bamerewe gute? Bariko bararirimba, baheje gusangira umutsima, baheje gusangira kinyobwa, bari ahantu mu nzu biteguriye Pasika, bariko barasangira, bararyohewe, hamwe na hamwe barahaze, bakubisemo akaririmbo k'imwemo, baranezerewe, byari ibihe biryoshe. Ariko 31 Yesu abazaniye ijambo rimwe na rimwe ritoroshe kwakira. Arababwiye muri ivyo bihe nyene banezerewe, bahaze, bariko bararirimba, ababwiye ijambo rikomeye ngo muri rino joro ivyanje birabatsitaza. Ivyanje birabatsitaza. Muri rino joro hari ibintu bitoroshe bigiye kuba. Hariho ibihe bigoye bigiye kuba, kuko handitswe ngo nzokubita umwungeri intama zisanzare. Hari ibintu bitoroshe bigiye kuba. Ubu muranezerewe, muratamba, muraririmba, indirimbo ni nziza, ariko nashaka ndabibira akabanga yuko hari ibihe bitoroshe. Uyu ni Yesu arababwira irindi jambo nibaze ko batatahuye. Ababwira ngo ariko ninamara kuzuka nzobitangira i Galilaya. Ku bantu bazi ubwenge, ikintu cyo kuzuka akizanye bigenze gute? Mbega hari ukuzuka kubaho atagupfa? Mu yandi majambo aje kubabwira ati ivyanje birabatsitaza, kandi muri ivyo bishobora kubatsitaza nuko mfatwa nkicwa, hama intama zigasanzara. Ariko muri iryo jambo riri mu mubabaro n'ubwoba no kwitegurira ibihe bitoroshe, ndabona mu ijambo ry'ivyizigiro. Iryo jambo ry'ivyizigiro rivuga ngo ninamara kuzuka, naho hari urupfu hari ukuzuka. Shengero ry'Imana babwire, naho hari urupfu kubizera hari ukuzuka. Naho hari imibabaro hari uguhozwa.
naho hari ukwankwa hari urukundo, naho hari umwijima hari umuco. Ibyizigiro ntibikwiye gutakara mu bizeye Kristo Yesu. Naho ibihe bigoye bishobora kuza, naho ibihe bigoye bishobora kuza, Yesu ntiyashatse kuguma babwira gusa ibyerekeye bigoye, arababwira na porogaramu y'inyuma y'ibihe bigoye. Ntimugire ikibazo, naho ibihe bigoye bigiye kuza, umwungere agakubitwa, intama zigasanzara, hariho ibyizigiro byo kuzuka, hariho ibyizigiro byo gusubira guhura. Tuzohurira i Galilaya. Haleluya! Naho hari ibihe bigoye, nashaka ntukore kuri mwene data ariko murabe gusa mubwire uti hari ibihe bindi byiza. Haleluya! Ibihe bigoye birahari, ariko muri ivyo bihe bigoye Yesu yinjizamo ijambo ry'ivyizigiro. Ni nk'umudiji ariko aramikisa, agashiramo akaziki kamwe ariko kandi akabigisha n'akandi, ko hari akandi karirimbo bazoririmba i Galilaya. Haleluya! Uno munsi hariho ubwoba, ariko kandi nashaka no kuvuga yuko hari ibindi bihe bigoye bishobora kuzoshikira isi igihe Yesu azoba agarutse. Mbega igihe Yesu azoba agarutse, ninde azosubira kuja mu rushengero kuririmba? Ninde azohugurutsa korale ngo basenge bunjire mu mpwe yagarutse? Ninde azoba aciyumvira gufata urugendo? Ninde azoba aciyumvira kuja kuramutsa uyundi ngo batere inkuru batebure? Nta mwanya uzoba ukihari, azoba aramarira, amaborogo. Isi iri kwigenda, ibihe bya nyuma bitwereka ngo ukugaruka k'umwami Yesu kuri hafi. Ni muri ico gihe nyene ishengero teza kuguruka amaso rikamenya ngo hari ibihe vy'umwijima. Satani arazi ko ari ku mwanya wiwe wa nyuma, ariko arondera hasi hejuru abo bajana mu muriro udahera wateguriwe Satani. Niwateguriwe wewe, ariko ikibabaje nuko wisangayo kuko utemeye inyishu Imana yatanze ariyo Kristo Yesu. Satani n'umwanya wiwe wa nyuma ariko arakora, yahagurutse akoresha abanyamahanga, abanyabwenge, agakoresha abantu bose. Ibyaha byagwiriye, ibyaha ku mugaragaro, nta n'ubwoba bukihari. Abantu ntibakicikinga ijoro kuko Satani ariko akora ku munota wiwe wa nyuma. Nibihe bitoroshe. Ibi bihe bya Yesu mbona baje kumutora ku kagoroba, ariko kwa kagoroba nyene abwira abigishwa biwe ko hari ibihe bitoroshe bagiye kubamo. Ikintwenza canke ikimbabaza nukungene yariko bibwira abantu batatahura, yabibwira abantu batumva. Umviriza, umwe muri bo ariwe Petero aramubwira ati, reka kurinda dutera ubwoba bw'ubusa. Jewe ivyanje naho abandi bose byo basitaza, jewe ntibishobora kunsitaza. Vuga abandi ariko jewe sindimwo. Petero yari yishimiye inkomezi ziwe. Uno munsi hari abantu uno munsi bariko barabona n'amaso yabo ivyo twahora twumva by'ibihe bya nyuma, ubu turiko tubibamwo, tubibonesha amaso yacu. Ivyo basokuru basoma mu nyandiko uno munsi two tubibonesha amaso yacu. Ariko ikibabaje nuko bamwe bavuga ngo ivyo naco bimbwiye, ndi ngaha kugira ngo nikingire, jewe nta byaha nzojamwo, jewe naho Satani yohaguruka gute, wishimiye iki? Ndaza kubereka inyishu Yesu yashatse kubaha. Aho kwishimira umubiri, inyishu yabahaye. Turi mu biherero bitoroshe, ishengero, isi, turi mu bihe nk'ibi nyene Yesu yariko aracamo, aho agandiriza abantu ariko abantu ntibatahura ivyo ariko aravuga. Uno munsi inkuru ziravugwa yuko ari hafi, ibimenyetso n'ibitangaza mu kirere, hasi, hejuru biraba, ariko abantu uno munsi ntibararealiza ngo batahure yuko turiko twinjira mu bihe
bya nyuma. Harageze ahantu umwanditsi canke uwavuze mu byahishuriwe Yohana aravuga ngo amaze kuvuga ibintu byose bizoba, aravuga ngo nuko rero uwiyeza yiyeze, uwandura ashishikare yandura. Ni nkuko yaravuze ati nimba mudashoboye kubitahura kazi kanyu. Turi ngaho kugira ngo twibutse ibihe bitoroshe turiko turabamwo. Si ibihe by'ingwara, ariko ndiko mvuga ibihe byo kwitegurira kugaruka ku mwami Yesu. Bamwe bari mu minsi mikuru, bararongora, bararongoza, amadiplome aracafetwa, aracayanezerererwa, nivyo. Ariko hejuru y'ivyo byose, mbega kazoza kawe niyo uta ubugingo bwawe Kristo Yesu. Uno munsi hari imigambi myinshi abantu bafise, hari n'amaproje menshi. Bamwe bakanavuga bati no, Yesu ntiyogaruka iyi proje yanje ntayishitseko. Sinzi nimba Yesu azobanza kubaza isi yose nimba atawufise proje itarakora kugira aze. Muri ico gihe nibaza ko bizomugora kwaza, kuko amaproje aguma kogwa. Ari ikibazo kihari, niteguye gute? Bibiliya irambwira ngo azoza nk'igisuma. Iyo umuntu azi ryari igisuma kiza, yociteguriye. Ariko igisuma naco ntikiza habona, nikibanza kubwira abantu ngo ndaje, ariko araza. Igisuma kiraza. Yesu aravuga ngo zoza nk'igisuma mwijoro. Muri ibi bihe bitoroshe Yesu yariko aravuga agiye kwinjiramwo, n'abigishwa be bagiye kwinjiramwo, umviriza ingingo ya gukora 36 gushika kuri 39. 36 gushika 39. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa i Getsemane, abona ari kumwe n'abantu batatahura ibihe bagiye kwinjiramo, ariko afata ingingo yo gufata abo bantu abajana hehe? Getsemane. Baduga umusozi mpaka i Getsemane. abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje harya gusenga. Icaraha negera imbere senge. Ajana Petero na bene Zebedayo bomi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Ajana abigishwa be batatu, bobo abugurura umutima, ababwira ibintu bigiye kuba n'ingene yiyumva. Arababwira ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumye hano mubane maso nanje. 39. Yunguruza imbere gatoya, arubama arasenga ati Data, sangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko niba uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Ndashaka ngo dutahure imbere yo kuheza kubabwira yuko ari ibihe bigoye bagiye kwinjiramo, umviriza ico Yesu yakoze, bigira ico bitwigisha muri kino gihe. Aho kuguma bahagarara nka Petero ngo twebwe turabibona, nta kibazo tuzoba, canke naco ntituzokwigira tukureka, ntituzoguheba. Umviriza, Yesu afata abigishwa biwe 11. Mvuze 11 kuko wa 12 yaraza ari mwidiri. Muraza kubibona munsi. 11 ngo arabafata baduga n'umusozi bagiye gusenga. Initiative, igikorwa Kristo yakoze mu bihe bigoye hamwe n'abigishwa biwe, mumvise cari giki? Gusenga. Ndabona ko mwishimiye, nuko ariko arababwira ati ndabona ko mwishimiye inkomezi zanyu, ariko reka ndabereke, ndabajana ahandi hantu dushobora kurengana neza ibi bihe, nitwaduga Getsemane gusenga. Umviriza intambuko zitatu nifuza ko muyumvirako. Icambere, ajanye bangahe? 11. Ahejeje kujana 11 arababwiye ati senga.
aciye afata muri abo 11 bangahe? Batatu. Nabo nyene arabihereranije, hari icyo babwiye, atabwiye 11. Bo 9 basigaye. 9 canke 8. Muri 11 atwaye batatu mu kindi kibanza cyo gusenga. Aciye abugururira umutima, ababwira ikibazo nyamukuru n'ingene yiyumva. Ariko sabo batatu gusa, nabo nyene basize ngaho, agize iki? Agiye kwiherera wenyene. Ndabisubiramo. Ubwa mbere yajanye 11. Ababwira ati musenge, biri vague, ntibiboneka neza. Umurongo ukurikira ajanye batatu muri bamandi 11, arabajanye iruhande, arababwiye bugururiye umutima. Ndi nakabonge kagomba kunyica. Musenge. Ibi bihe ntivyoroshe, numva umutima umbabaza. Ndababaye. Sinzi ngene no vyifatamwe, abugururiye umutima. Ariko nabo nyene abasize ngaho, agiye wenyene. Ndashaka kuvuga ikintu ngaho. Hari abantu bamenyereye amasengesho y'ikigwi. Aho muhura muri benshi, kuwa kane, atari kuwa kane jewe sinsenga. Kuwa kane niho tufise abarongozi beza badusengesha, naho no kwigumira ngaho gusa, mwumva amajwi y'abariko barasenga, Imana irambona. Kazima ndi ku musozi. Amasengesho y'ikigwi ni byiza, ariko birakenewe ko muri uwo mugwi habamwo n'abandi mushobora gufatana ukugurura umutima. Kababwira uti, bene data, naho tuyo turasenga gutya, jewe iki kiguma kinzamo, sinzi ico mwomfasha kuri iki kintu. Ndafise kumbure ikibazo cy'ubwoba, ndafise kumbure, bakubwire bati, urashobora kugira ubwoba wewe? Uri umuntu w'impwemu. Oya, harakenewe abantu batatu ushobora kubwira nti ndafise ubwoba, ndakeneye umusengera. Uri muri babandi 11 ni haleluya. Ariko ngaha muri aba batatu urakeneye kwiyugurura. Ni bande ushobora kwiyugururirako? Ni bande ushobora kugururira umutima wawe? Ngo ubwire uti, fasha, nterura aha hantu, ndahengamye. Narahetamye. Iyi ngwara ndayifise kuva kera. Hamwe na hamwe irantera isoni, mugabo fasha nimunterure, nimubane nanje. Ariko nturengaho gusa, wegere imbere wenyene, usenge wenyene. Abenshi dukunda amasengesho y'akagugu, aho bintu benshi bari, aho biriko birashuha, amasengero no musi aruzuye, ariko ivyumba nta na rimwe bivugirwamo amasengesho. Icumba ca wenyene nta na rimwe kibamwo, nico kuryama gusa. Arakenewe nkuko birivuga ngo winjire mu cumba yugarane, ubwire so yumva mu ijuru. Niko nakubwiriza intambuko zirakenewe. Mu bihe turiko turabamwo zose zirakenewe. Tuzohura na bene data, ariko kandi tuzoba no mu miryango mito dufashanya amasengesho. Ariko kandi no mu mihani wanyu murakeneye kwiyugurana mugasenga. Abo turi kumwe, haleluya. Birakenewe. Umviriza ico mbona, ikindi mbona muri aya masengesho. Yesu arabona ibiriko biraba, arabona ibiri imbere. Ariko ikibabaje nuko nabo yajanye mu masengesho nta numwe abona. Bose bameze gute? Barasinziriye. Ngo yagarutse inshuro zitatu zose aza kubaraba. Sinzi ko yaraba umugwi wa mbere n'uwa kabiri, ariko yaraba imigwi yose ngo asanga bameze gute? Barasinziriye. Aragaruka arababwira, nimurushe musengana nanje n'ikintu cy'isaha imwe gusa. Musenge, umutima urabikunze, ariko umubiri ufise, ndabumva umubiri ufise intege nke. Umubiri ntushaka ko musenga, ariko ndabahamagarira gusenga.
ibihe biri imbere nimutasenga, ni nkuko Yesu ariko ababwira abigishwa ati ibihe biri imbere nimutasenga muza gukora amanyanga adasanzwe, hari ibintu muza gukora mu regrete. Naje ubwanje nkeneye amasengesho kuko ndi kuri finale yo guheza icyatumye nza. Narabatoye ariko kandi ndifuza ko muzobana igikorwa, ntimushobora kuzokibandanya mudasenze. Senga. Arasubira ariherera aja amasengesho ya wenyene. Agarutse Bibiliya imbwira ngo asanga barako baragona barasinziriye. Nashaka mvuge muri bino bihe turiko twitegura kugaruka k'umucunguzi wacu Kristo, ahazoza gucungura ishengero, arikura mu isi arijana kubana nawe. Kigomba gusa n'igihe Kristo ariko araza gucungura abantu. Agomba kugaruka gucungura isi, gucungura bizeye, abatora bajane. Iki gihe nico gihe kigoye, nico gihe kirimo n'itiro ryinshi. Harimo itiro ryinshi, kandi muri iryo tiro abenshi ntibashaka kwemera ko bari mu itiro. Mpora mbona iyo mvyiwe y'abana basinziriye muri saro, aranka kukubwira ko yasinziriye, ntiyemera ko yasinziriye. Ndiko ndaraba hari naho bavuga ivyo biriwemwo bakangamutse muri iryo tiro. Zani umupira nuwanje. Turi muri saro, ikibazo ni ikihe? Ntibashaka kwemera ko basinziriye. Hariho eta yaho umuntu umenga ari maso ariko arabibona, ariko kandi yatwawe. Hari naho twagwa kayombekere, ukandaba mugabo buke buke ukaza kumva umenga wajanywe sihuri. Iko ndabwira abariko barasinzira no mwanya, arega ntibabimenye kandi basubiremo ko bakanuye. Ibihe byo gusinzira biriko birashikira isi yose, aho umuntu umenga arakanuye ariko akabona hari ibintu bimusiga, ibintu adashobora gukurikira neza. Yumva umenga ari maso, kandi iyo umubwiye ati mwene da mbona urushe, oya ni sawa bimeze neza. Rimwe na rimwe turanavangirwa nk'uko babivuga, ukabona hamwe ukabona ariko kandi ugacishamo karota. None by'ukuri ikiri kizima ni ikihe? Nivyo uri kurumva cyangwa nivyo uri kurarota? Reka mvuge ku tiro riko riragaragara muri ino si. Hari itiro ridasanzwe ryaho abantu bariko barasamazwa n'ibintu byinshi. Ibisamaza na bado bizogwira. Ibitubuza umwanya mwiza wo gukora icyo twadugiye ku musozi bizogwira. Ku musozi ni kibanza cyo gusenga, ariko ibisamaza ni byinshi. Uno munsi umwe wese afise isi yiwe yose ayifise mu ntoke. Ni telefone. Umwanya wo gusenga waranyazwe cyane nico twita telefone. Naho nyene ivyo turaba rimwe na rimwe bitirimutsa imitima yacu ikadukura ku Mana. Twibye mu tiro tudashaka kwemera ko turi mu itiro. Kimenya fata ico kintu ucugara umunsi wose n'umunsi wa kabiri, wumva gute? Wumva umenga hari ibyagusize, nturi kurabaho. Ariko kandi abatwitangiye imbere barabayeho neza bagakonekta n'Imana, ivyo bintu atavyo dufise. Uno munsi hari itiro ryinshi y'ibintu bisamaza byo kwinezereza. Iminezero niyo tuba turashira imbere kurusha kurondera Imana. Iyo bakubwiye ngo duhure tugende muri agape, umwe wese azana 1,000, turasangira icyo umwe wese afite, abantu benshi baraboneka.
kuwa kane iyo tuvuze ngo ntihagire n'umwe agira icyo afata tuzi imbere y'Imana dusenga, haboneka bake. Iyo umuntu aguhamagaye ati ngo tuje gusenga, uwo mwanya nyene hagahamagara uwundi muntu agakubwira ati twosohoka, naguye ku ifaranga twosangira, witaba iyihe program? Ibitunezera nivyo biriko biraja imbere, kuko nivyo binezera imibiri. Yesu aravuga ngo impwemu irabishaka, ariko ndazi ko imibiri yanyu ifise intege nke, ariko nta yindi solution, nategezwa kubazana i Getsemane ngo dusenge. Hari itiro ryaho umenga ijambo twararisomye turarizi, ivyo uri kuravuga ndabizi. Mwana jewe nakijijwe kuri Gigisoni. Gigisoni n'abamisiyonere ba mbere, yahora twigisha atubwira ayo majambo yose. Nakuriye mu iseminare, narasenze, mfise stock y'amasengesho. Nkuko umenga ubu ndafise stock izokora imyaka iri imbere. Umwanya wo gusenga nuwo gusenga. Yesu imbere y'ibihe bigoye abwira abigishwa ati nimube ngaha musenge. Mbega itiro riko riraba mu buzima bwawe, uraryemera? Rimeze gute? Urifatira ingingo iyihe? Ngiyi ingingo nibaza ko wofata. Shiraho umwanya wawe waho utegerezwa kubwira ibintu n'abantu yuko hari umwanya mwiza ukeneye ukubana n'Imana mu masengesho. Ntihagire ikigutakaza umwanya wawe wo gusenga. Ntihagire ikikubuza gusoma ijambo ry'Imana ngo ube mu nzira y'Imana. Aba bantu bari bahejeje gusangira, kunywa no kurya no kuririmba. Sinzi nimba bari bahaze, ariko agatiro kari gakomeye. Sinzi nimba uno munsi ari uko duhaze cyane, cyangwa hari ibiduhagije mu byiyumviro no mu mitima bikatubuza umwanya wo kubera amaso ngo dusenge. Nibiki byakuruhishije? Nibiki byakuruhishije birakuremera bigutuma udasenga? Kenshi bavuga ngo iyo umuntu ahaze ikintu cya mbere yipfuza ngo ni ukuryama. Nibiki wowe wumva kuguwe neza bikakubuza gusenga? Ahubwo Satani ashobora no kubikoresha cyane akagushira kure y'Imana. Ni umwanya wo gusenga. Nimwinjire mu mazu yanyu, musubire mu rutonde rwiza wo gusenga. Injira mu nzu yawe, ari wo mutima wawe n'ubugingo bwawe. Ushiraho programme nziza yo kurondera Imana. Soma ijambo ry'Imana. Koranira hamwe n'abandi. Raba abo ubwira, wugururire umutima, ubabwire bagufashe gusenga. Ariko ntubahe imitwaro ngo wansengeye ariko utigera nawe ufata umwanya ngo usenge. Iherere nawe ufata umwanya usenge. Bamwe muravuga ngo dufise abariko baradusengera twahaye imitwaro. Ni byiza, ariko urakeneye nawe umwanya wo gusenga. Umviriza ingaruka yuko udasenga. Nababwiye kare yuko barabigishwa 10 nabangahe? 11. Umviriza 47. Igituma navuze ko bari 11. Akivuga, Yuda umwe muri bamwe 12 araza azananye n'igitero c'abandi benshi kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abashinganahe b'ubwo bwoko. None uyu mugabo yagendanye na Yesu yarahe? Navuze nti yari mu idiri. Kandi iryo diri bamwemereye amahera ngahe? Mbega ayo mahera yarayaguze itongo? Yari amahera ashobora kugura itongo?
nkuko twavuga ngo namahera ashobora kugura parcelle y'Ibujumbura. Idiri. Mbega iyo parcelle yarayiguze. Inyuma yo kubona yuko yakoze ibidakogwa, Bibiliya itubwira ngo yafashe nyamahera aragenda ayasubiza, nabo baramwankira kuyakira, aca yata mu ngoro. Idiri. Aha abandi bariko barasenga, uyundi ariko yiyumvira ingene idiri azoyikora. Nico gituma dukwiye kwiyumvira ikije imbere mu buzima bwacu. Mbega ni diri, iyo diri nariko idiri bamwe bashaka kuvuga ngo ni nurudandazwa. Mbega urwo rudandazwa urimo ruzohesha Imana icubahiro canke ruzoyitukisha? Naho uzosanga waguze icyo utategerezwa kugura, ukagurisha icyo utategerezwa kugurisha. Ni igihe cyo kuberamo maso. Umviriza rero ingaruka 49. Badusomere 49. Ingaruka za ryatiro no gusinzira, wumve mugabo ingene bigenda kubasinziriye no kubatasinziriye. Umviriza. Ako kanya Yuda ashikira Yesu aramubwira ati ni amahoro gamwigisha. Maze aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanje, ikikuzanye n'ugikore. Buno baraza bashorera amaboko kuri Yesu baramufata. Maze umwe mu bari kumwe na Yesu atuma ukuboko asokora inkota yiwe, ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Buno Yesu aramubarira ati subiza inkota yawe ahayo, kuko ababanguye inkota bose bazokwicwa n'inkota. Ugira ngo sinoshobora kwinginga data nawe akandungikira ubunyene abamarayika barenga regiono 12? None ivyanditswe vyoshika bite ko ariko bikwiye kuba? Mbega ivyanditswe vyoshika gute? Uwo mwanya Yesu abaza ico gitero ati mbega muje kumfata nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri, ko nicara mu rusengero nigisha iminsi yose ntimumfate? Ariko ivyo vyose bibaye kugira ngo ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana bishike. Buno abigishwa bose baramuta barahunga. Ngomba mvuge inyifato zibiri zibaho mu gutandukanya abasenze n'abasinziriye. Abasenze mwabonye ari nde yasenze? Yesu. Mwumvise inyifato ya Yesu yabaye yihe? Arabonye uje kumugurisha, uwabanye nawe, uwo yari yarizigije n'ubutunzi ministeri yariko arakorera Yesu. Aramubonye araje, arazi kimuzanye, azaranye n'igitero c'abantu, aramwisomesheje, amubwiye ngo aramuramutsa. Umviriza ingene Yesu yavuze. 49 avuze gute ku gace ka nyuma? Avuga gute? Ni amahoro gamwigisha. Maze aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanje, ikikuzanye n'ugikore. Buno baraza. Yamwishuye gute? Mugenzi wanje, ikikuzanye n'ugikore. Reka wishire mu masegonde make, wishire mu kibanza ca Yesu. Wovuga gute? Wovuga gute? Araje, urazi kimuzanye, aragusomye umwigisha. We wovuga iki? Urazi biza kukubako. Urazi ingene uza gukubitwa, ingene uza kwambuka ubusa, urazi ingene uza kumaramara mu gisagara cose. Ubonye ubikoze ni wa wundi mwagenda, naraje aragusomye ati mwigisha. Yo, wewe wokora gute? Sinzi ingene wokora, ariko reka mvuge gato ku ma reaction amwamwe.
bamwe basubira inyuma gato intambuko zibiri, koma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, satani mitsina rya Yesu. Abandi nawe nunkoreko ibyawe sha birabonetse. Abandi nabo hano kwataka igikofi, uruba sinzi ibyo ugomba ukore, ntunkoreko. N'ibitutsi birebire by'abungere. Ayo n'amareaction yahe y'abasinzira. Yababwiye ati hari ibihe bigoye bishobora ko inyishu yanyu nuko musenga. Amasengesho aza kubatuma mureagisa neza mu bihe bigoye. Raba inyifato ya Yesu mu bihe bigoye nk'ibyo. Mugenzi, icyo uje gukora ntugikore. Mumvamo ugwanko, mumvamo ishavu, murumva igitutsi cy'imikomo, hari ibyo mumvamo? No. Ni igiki cyamushoboje gushobora kwifata? Mwibaza ko Yesu atambaye umubiri? Ntimwigeze kubona aho yari ashavuye? Nani mwibaza ko adashavura? Arashavura. Ariko mu bihe bigoye nk'ibi ni iki cyamufashije? Amasengesho. Ibihe bigoye biri imbere ni iki kizogufasha guhagarara neza ntutu bwoko gusambuke ngo unamara amaze izina rya Yesu wahisemo? Amasengesho. Inyifato yawe irakomeye rwose. Bamwe bafise inyifato nk'iyi ya Petero. Petero yaciye akora iki? Yasokoroye inkota. Umwe niwe yatubwiye ati uyu mugabo ni kare bwahere, none iyo nkota yari yayijanye bigenze gute? Kumenga niwe wenyine yari ayifise, yari ayinyegeje hehe? None iyi yari ukata igitunguru canke yari inkota ya vrai? Ikikwereka ko yari ya vrai, yarayikoresheje. Nikikwereka yuko azi gukoresha inkota, sinzi ko yahushije canke yagemye. Yakase ugutwi, none yari kwarondera ugutwi? Ntavyo nzi. Ariko ico mbona nuko uyu mugabo yakoze ibisanzwe byuzuye muri we. Yagaragaje ibisanzwe bigaragara muri we. Yararonse akaryo keza kuko agwanira umwami wiwe. Ariko kandi ntiyamenye yuko intambara yahamagarirwa kugwana atari yo mu mubiri. Bibiliya irambwira ngo intambara tugwana bo tunigana sabe inyama n'amaraso, ariko tunigana n'impwemu mbiza hano mu kirere. Izo nizo mpwemu tunigana nazo. Abenshi tiko turananigwa kubwo kubura umwanya mwiza wo gusenga. Turiko tugwanira mu mubiri, duca amatwi abantu, twataka abantu, tuvugana n'aba bantu, turavuma, twategezwa guhezagira, tuvuga ibintu bitavugwa, twiyambura gahuzu, dukora ibidakwiye gukorwa. Mu nyuma tukagaruka tukavuga ngo mana ibintu nakoze, mbe nzosubira guhagarara imbere y'abantu. Kugira ngo wirinde ibyo byose urakeneye gusenga. Urakeneye gusenga. Hari amahogre canke ukwicuza kwinshi mu buzima bwa benshi. Kubera iki? Kuko hari ibyo bakoze batategezwa gukora. Ariko iyo bafata umwanya mwiza wo gusenga, bofasha umwanya bakiyumvira icyo bagombye gukora, bakagikora neza. Mbega Yesu yaciye ashima ati aho sha we ndabona ukerebutse, ndabona yuko wamugavye uri nderangavye indara. No, ahubwo yamubwiye ijambo ritoroshe. Aramubwira ati subiza inkota mu bwubati. Mbega sinari mfise uruhusha
rwo guhamagara region, ndafise uruhusha rwo guhamagara abamarayika imiliyoni n'imiliyoni bakaza kungwanira. Nari ndabifise ko uruhusha, ariko kubera iki ntabikoze? Mbega ubugombe bw'Imana bwoshika gute ntabwemeye, ndabuniganiye? Iri ryari jambo ridasanzwe rigarukana abari basinziriye, kubibutsa ngo amasengesho aguha kwibuka yuko hari ibintu bishobora kugutumbera bitaje kukwica, ahubwo bije kugira ngo ubugombe bw'Imana, icubahiro c'Imana n'umugambi wayo w'agakiza kuboneka mu buzima bwawe. Iherezo rya kino gisomwa ndasabye mumbwire ku murongo karongo kanyuma ku 56 agaparti kanyuma kavuga gute? Alors tous les disciples, buno abigishwa bose baramuta barahunga. hasigaye nde? Nta n'umwe. Abigishwa bose baramuta barahunga. Kubera iki? Byari ibihe bigoye, bose barahunze. Sindiko ndakubwira yuko uri gihangange wewe uko udashobora gusiga ngo uhebe, washobora gushigirwa n'ibintu bigoye ugata komoka. Ariko kandi hariho inzira nziza yo kugira ngo ntute guhunge, nuko usenga uno munsi, nuko usenga ejo, nuko ugira ubuzima bwo gusenga. Uno munsi harabinjira, harabagenda, harabavuga Yesu, mugabo mu mitima yabo bari kure, bamuvuga bagira iki? Basubira inyuma bahunga. Niko ndabona ababigishwa bahunze, aho bagiye baraca hose, mbega bavuga iki? Ziranyaze, karabaye, umwami wacu bamufashe, byasha tuzojahe? Petero, ubona tuzojahe? Imigambi yo kwiyumvira aho baja kwihisha no kwinyegeza niyo irimo ingaruka yo kudasenga. Ngoma ndangirize hano, ngira ishengero rya ko atari ibihe byo kurya, byo kunywa, byo guserebra. turiko twitegurira Pasika, ariko ibi bihe Yesu yari bibayemwo bitoroshe. Yahamagariye abigishwa biwe kuba maso. Niryo jambo n'uno munsi nanje ndabahamagariye. Niyihe nyifato ikenewe mu bihe nk'ibi? No gusenga. Senga uko utahora usenga, egera Imana uko utahora egera. Fatanya na bene data murondera Imana ku rundi rugezo. Gusenga no kwegera Imana bizokurinda inyifato wo progresse canke wo kwicujije ubuzima bwawe bwose. Nibiki bikora samaza? Hari amajambo meza ashobora gusamaza. Hariho imideri n'amamode bishobora gusamaza. Abantu bari muri course yo kwemegwa, muri course yo kuba abantu bari kuri top bagezweho. Ibyo nibisamaza. Ihiganwa ryacu kino gihe risigaye ari ihiganwa ryo mu mubiri gusa. Inyota yacu ni ivyo mu mubiri gusa. Ndonke, subire ndonke, subire ndonke. Tukibagirwa yuko ivyo turonka byose tuzobisiga hano kwisi. Nigikuzojana. Nigikuzojana n'ubucuti bwawe bwiza ufitaniye n'Imana yawe. Ndabasabe duce bugufi dusenge.
abandi bari mu byaha ariko ntibashaka kwemera ko bari mu byaha. Bibiliya irambwira ngo hahigwa abavyatura bakabiheba kuko aribo bazotera imbere. Nibiki biriko birasamaza ishengero ry'uno munsi? Ishengero ry'uno munsi dusigaye turondera ibintu cane kurusha kurondera Imana. Iryo ni itiro, iryo ni itiro, iryo ni itiro. Imitima yacu irakwega cane, irakwegwa cane n'inyungu z'umubiri no kwinezereza. Ubushakanyi, ubusambanyi, uburozi, urwanko, ukuragura, ubwicanyi, nivyo byagwiye mu bantu gushika naho biba mu ngoro y'Imana no mu rusengero. Umwami Yesu avuga rya jambo nyene, ni musenge, ni musenge. Babitubwiye, mwirinde umwambiro w'abafarisayo, mwirinde umwambiro w'abafarisayo. Hari icyo Imana iriko iravugana nawe, mbega ikubwira bikeneye iki mu buzima bwawe? Iri kwivuga iki? Iri kwivuga iki? Umviriza umutima wawe, umviriza umutima wawe, ntiwihute kuvuga. Umviriza umutima wawe, umviriza icyo mpwema avugana n'umutima wawe, ntiwihute kuvuga. Muri uyu mwanya duciye bugufi, baduha akaririmbo ariko nturirimbe. Wewe nturirimbe atari abaririmbyi, ariko wumvirize ijwi rya mpwema mu mutima wawe. Nibiki ukeneyemo gukanguka ukaba maso? Nibiki utemera ko wasinziriye ariko biriko bikujana kure y'Imana? Nakugomba mukiza we niyoroheje cane, nifuza kumora hafi ukajurangomeza, sizogira ico ninya. Yesu nja nahugomba, naho nzogenda imira gukurikira uja. Na Yesu aravuga ngo nawe nyine arakugomba, nawe nyine aravuga ko akugomba, aragukeneye. Kenshi arakurondera ntakuronka, ufise byinshi bigutwara kure yiwe. Haize igihe kirekire akubwira ko agukeneye. Arakugomba, arakugomba, aragomba kuha umwanya, umuha umwanya, agusimbishe ibibi biri imbere. Arakugomba. Haleluya. Robo sashnebe maisaya rade mosaya maishende bosaya moka. Haleluya, 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 haleluya. Umwami Yesu yumva umutima wawe, yumva ijwi ry'umutima. Ijwi ryiwe ryumvikana kurya wosemerera. Reka dufate akanya keza umubwire ati, mwami, aha birangoye, aha ndabona ko nasinziriye, n'inyifato yanje irabigaragaza, ariko
ndashaka gusubira kuduga ku musozi, unyambike inkomezi. aha hantu ndi umunyantege nke, ndahakeneyemo inkomezi. tanga ubwira Imana yawe, kuko irakumva, irakuzi, hari icyo ishaka gukorana nawe. rabo sashnebe maisaya. Mwami Yesu, tuje imbere yawe Mana. Urazi intambuko ryacu, iryama n'ivyuka ryacu urarizi. Uzi umwe wese mu batumiye hano hantu, uzi inkomezi, ariko uzi n'intege nke zacu. Ndakwinginga Mwami Yesu, wewe ushika ibwira mu mutima w'umuntu, uvyure icasinziriye mu izina rya Yesu. Wugurura amaso yacu tumenye aho twasinziriye, tube maso, tubane maso nawe mu izina rya Yesu. Turagukeneye Mana. Ibidusamaza byabaye byinshi, ibitubuza umwanya mwiza wo kukurondera n'imitima yacu byabaye byinshi. Ibiteye ubwoba n'ibiteye umwiheburo byagwiririkanye, ariko turashaka gusubizwamo intege. Turashaka kuza imbere yawe ngo twambike izindi nkomezi. Ndagusenze Mana, nongera ndakwereka uwo wese ariko aragusenga mu ijwi, mutima wiyoroheje, umwumve, wumve sincerity y'umutima wiwe, umusobanurire, umugurire gutahura, amenye inyifato nziza akeneye kwifata mu bihe turimo. Haleluya, haleluya. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe rihabwa icubahiro ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu dusenze, amen.